atariko naranse kubikora naho umugore wanje yabimbwiye ati none kubera iki ngo kubera ukungene yabimbwiye kubera ukungene yabimbwiye yabikubwiye gute yabimbwiye n'agasuzuguro avuga ati uri muri bamwe rero baje kunyagiriza rero je sindabibona yuko nagize amakosa erega babizi turabona yuko ingo nyinshi ziri mu bibazo kandi kenshi biva ku kutumvikana hagati y'abubatse umwe ntatahura ico undi yiteze bigatuma haba kutumvikana mu rugo umugabo gasanga ntiyatahuye ico umudamu wiwe yipfuza hama umudamu nawe ugasanga ntatahura ico umugabo mu rugo abagabo mu rugo baba bipfuza mugumane natwe atitsitsi adasanzwe amaze igihe amaze iminsi agishira ama séminaire de couple nokuri ariko arafasha ama couple atandukanye kandi vraiment iyo ariko arigisha urumva ufashijwe ghost nizera abakunzi bakukayi ko muza kuntega amatwi muza kudutega amatwi muza kumutega amatwi kuko hari ibintu byinshi tuza kwiga ntaco muzoburana na Pam Channel TV reka rero tumwakire Pastor Claude yongere yidondore abakunzi b'Kukayi abakunzi ba Pam Channel TV. Mwaramutse neza nitwa Pasteur Jean Claude Midogoro ko turiko turavuga ibyo ba couple reka ncavuga yuko nubatse kandi ko Imana yaduhezagije abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe nkabandi umu pasteur umwe mu pasteur batari bake wo mu ishengero CLG the City of the Living God musi y'uburongozi bwa Apotre Sibomana Kevin. Wow. Nibaza ko no bandageza ngaho. Nukuri nimaze ko abakunzi bo Kukayi mwamwumvise nimusigare muranyandikira ngo ninde yabibabwiye itwa Pastor Jean Claude n'ibindi byose yabibabwiye. Uno munsi nabahamagaye nk'umukozi w'Imana musanzwe mwakompanya ama couple mugirisha ama séminaire de couple biroroshe cyane kumva yuko abantu baraza kuvuga ati asanzwe abifashamwo ingo nanishaka uno munsi tuvuge kuri kino kintu uno munsi tuza gutangurira ku bagabo uyundi munsi nzohamagara abakunzi bo Kukayi mugumbane na Pam Channel nukuri ntaco ntazokora tuzovuga ku bagore nawe uno munsi rero nashaka tugende droit au but uno munsi twashaka gutahura neza ni giki abagabo bakeneye canke bifuza cyane cyane mu rugo ingendo nyakuri y'umukiriso ni giki ku mukiriso yubatse muri couple y'abakretien sinzi ko no bivuga gutyo yego ni giki abagabo bakeneye canke bifuza cyane mu rugo cyo ni cambere ngwino ivyo abagabo bakeneye ni byinshi ariko ibintu bibiri bishira hamwe binakanaserukira ibindi ni ukubaho le respect yego n'amahoro ivyo ni ibintu bibiri umugabo ari bien construit turiko turavuga ama couple ahagaze neza ataciye mu ngorane canke atari karaca mu ngorane kuko ingorane ziradeforma abantu cyane zikabazana kuba ico batari gutegerezwa kuba ariko normalement mu busanzwe umugabo ikintu ca mbere aharanira canke yipfuza ko coba kiganje mu rugiwe no kubahwa no kugira amahoro kenshi iyo twumvise kubahwa none ni guca ni kumubona ukaca upfukama hasi ni kumubona ukaca ukoma amashi ni yo akuhamagaye ukagenda uriruka ibintu nk'ibyo kubahwa muvuga nukuhe bisigura iki muri Ephesiens 5:22 bakoresha ijambo soumission iryo jambo ni jambo riri mal compris ridatahurwa neza ari naryo ryazanye perversion canke uguhindukira kwa ivy'umugore ajejwe bigatwabwa na bamwe twita aba feminist bagaca babihindukiza bakazana ngo eheraba bashaka kubacinyiza bavuze ngo mube sumi ariko insiguro ya mbere nitize y'umupasteur w'umufaransa yatanze yavuze ati soumission déjà ni soutenir la mission soumission soutenir la mission mu bisanzwe tugiye kuraba
muri Genèse mu itanguriro igihe Imana yari mu mugore ntiyavuze ngo ngiye kurema umugore oya yavuze ngo ngiye kumuremera umufasha bikwiranye ijambo umugore ni Adamu yarivuze Adamu niwe yavuze ngo yazanye ibyo mbonye akara ko mu mara yanje urakagufa ko mu magufa yanje désormais ubu rero wewe uzokwitwa umugore kubera ukuwe mu mugabo ariko Imana yo ijuru ryatanze umufasha hama umuntu avuga ngo ni umugore rero mission ya mbere y'umugore yari yo gusutena umugabo mu bikorwa Imana yari yamuhaye rero ahakunda kuba ikibazo no kudatahura ikibanza c'umwe wese kandi by'ukuri ikibanza c'umugore ntabwo ari kibanza co hasi nkuko abantu baca bashaka kukwega bavuga ngo urumva rero twebwe dutegeza kurongorwa etc ariko umugore ategerezwa kuba soumise novuga soutenir son mari qui a reçu la mission de Dieu hama uwo mugabo akaba ari warongora ugo rugo mu Kirundi hari ijambo la fois passée nambi niyumvira mu Kirundi iyo umuntu agize mariage tuvuga kurongora yego hama biri tubwira kurongora yego ni difference ya katuzo gusa yego ndibwira yuko atari yaza na katuzo gusa kabi difference kurongora no kurongora na katuzo konyere rero iryo jambo kuba sumi canke guca bugufi canke kubaha si nkakonye mwarimu bivuze ati none no gukoma machine no gupfukama ubishatse urashobora kubikora mu kwerekana respect yawe ariko inyamukuru ico bisobanura nuko umucira bugufi mu mutima wawe nk'umuntu afise ijambo ryanyuma mu byerekeye urugo nka wa wundi atanga instruction kandi afise responsabilité azobazwa n'Imana kuvyerekeye urugo rwanyu igihe Adamu na Eva bagwa ntiyigeze abaza ngo Eva bwa mbere na mbere ati nibiki oya yahamagaye Adamu kubera yahamagaye Adamu kandi Imana izi byose yari yabonye byose yari yabonye ko ari Eva yatanguye kugicama agahako niko birivuga umugabo wiwe ariko yahamagaye umugabo kubera yavuga ati ni wewe warujejwe umugore wawe ni wewe ujejwe urugo rwawe tu es la tête nimba uri la tête igihugu cawe catewe ntaco bakoze haje umwansi tu n'as rien fait ahubwo nawe wifatanije n'umwansi rero responsabilité iri kuri wewe rero kuba sumi bwa mbere na mbere no kureka umugabo akokupa la place ategerezwa kokupa mu rugo no kuvuga ya place yo kugira ijambo rya nyuma no kurongora akerekana la direction aho ija bwa kabiri ni ukumushigikira muri ivyo bikorwa hariho boca bavuga ngaha bati none ndamushigikire kandi mbona umengo ari mu mafuti kuba sumi no guca wewe rero uja kubwira nawe uwumurongoye nkuko udashobora kurenguka mu nzu ya president canke y'umwami ukamubwira uti umviritse uri byo urakora sivyo bimeze ko nuko Imana ntikwemerera ce n'est pas la loi la loi dit respecte obéit kiretse mu caha rero igihe ari karakurongora atagujanye mu caha tu dois obéir tu dois kukurikira ukarongorwa ariko igihe cyose ubonye umurongozi ari karaja habi wowe kubera utemerewe kumuhangara ngo musekane nk'umurongozi woba ugiye muri désobéissance nawe arafise umurongozi Bibiri tubwira ngo kuko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe ngo Kristo ni umutwe w'umugabo ngo Imana nayo ni umutwe wa Kristo pastor ivyo bintu birihigaye n'ibyo bintu birahari biri muri Bibiri ego win rero ico gihe wewe uja kubwira umurongozi w'umugabo wawe jewe naciye bugufi ndi muri ca kibanza wampa ndiko ndakora nkuko wabinsavye ndiko ndamufasha kurongora la mission mugabo la mission ntabwo ari karayigenza neza mbona ari karatujana mu ruhome gira icukoze we mutwe wiwe nawe acatanga instruction ni ntahe nyinshi twumvise z'abagore nk'ubu batari bakunzwe canke batotswe n'abagabo akinjira mu masengesho asengera umugabo wiwe ariko kandi asaba Imana ngo iganirize umutima w'umugabo wiwe kandi birakunda kuko wakurikiye
inzira yashizweho n'Imana. Yego. Ndagusabye pastor nukuri uziraducira inkoni ngufi uragasobanuye neza brema none ngaho nyene mwavuze yuko mwace mukagira ko hari ukuntu mwankwakanije nyene nagira ndakababaza none uwo muntu wo kubahwa uri kurasutuna sa mission ariko arakujana mu ruhome wocu byifatamwe gute mwakatubwiye vraiment kari très clair ukavuze kagufi kari konsi epesi kuja kurondera chef wiwe umurongozi wiwe wewe ubandanya muri mission yawe yego ataguhangara atakugwana atabiki hanyuma ukacuza kubwira umurongozi wiwe ako kana ko hagati aho nongeyeho gato iyo ugiye kugwana mu mubiri uba winjijemo acteur wa gatatu kubera iki wino kuko twebwe ico twahawe n'Imana n'urukundo n'ubugwaneza no kugira neza nta kintu kibi na kimwe twahawe n'Imana gihe cyose rero we witije igitutsi par exemple kivuye ahantu kivuye he kwa Satani mugama mwibuke yuko natwe turabantu hari igihe usanga ego cyane gose wananiwe ukumva biranse mu buryo bw'umubiri bufatira ego mugabo malheureusement ntituzokwigira twego abakristo aha ndabishiyemo n'abagabo mu bitugora byose uko byo babisa uko byo babimeze igihe cyose tugwanye mu mubiri tuzokwama tuneshwa kuko ubwami bwacu ntiburi mu mubiri ubwami bwacu buri mu isi y'inkwemo nico gituma Yesu yishuye Pilato amubaje ati none uri umwami amubwira ati iyaba ndi umwami wo ngaha ingabo zanje ntizari kwemera yuko mukora ibi ati none uri umwami rero ati ego ndiwe rero ubwami bwacu ntiburi ngaha dans le monde physique kandi ngaha dans le monde physique ntidushobora kwajisa kwigwanira selon les méthodes canke imibereho y'isi kuvuga uravuga ndavuga unkubise nanje ndagukubita icyo ukora cyose nanje ndakwishura dent pour dent œil pour œil iyo ni méthode y'isi ariko ushaka gukemura ibibazo byawe neza nk'umwana w'Imana genda mwisi impwemu witwa nyakubaho witwa sa majesté umwana w'Imana ico uvuze abamarayika bare executa rero hariya niho ho kugwanira cyane gusumba ngaha mu mubiri umunyabwenge aca bugufi ngaha akagenda kabintambwe mwisi impwemu mana yanje beka mana yanje emwe udutanguriye gose ducira inkoni ngufi alors mukiri ngaho rero naha yahimaye muhora mubona mwovuga abadamu abakenyezi bakunda kugwamo menshi ugasanga birananije umugabo yiyumvise ko atubashwe icambere nukwibagira ikibanza ciwe mu rugo ukibagira yuko uko vyogenda kose umugabo wawe niwe afise le dernier mot ikintu kuri abantu bacumve yuko atari kuba umuntu acinyiza abagore mugabo nuko niko vyatanzwe mu isi y'inkwemo tubayeho muri ino si selon des lois spirituelles que Dieu a établi si twebwe twazishizeho twazisanzemo particularité y'amategeko canke amabwirizwa canke icagezwe c'inkwemo nuko si Imana intervene iyo cubashe kirakurecompense kiraguhera iyo kirenze nico conyene kikwihanira rero kimwe muri ivyo vyagezwe bivuga yuko umugabo ari we mutwe rero iyo ataronse le dernier mot aca yumva reka tubashwe vuga ati none jewe nari natanze ritegeko canke jewe nari nacoriyanse gutya ndabaka rero nk'ubu jewe nicaye ngaha muri studio noca mbwira abari buhinga bw'ivyuma nti mviriza intebe mwanyicaritse ko isa na jaune je nshaka ya rouge namuzani ya rouge hama iyi micro mwashize ngaha shaka kumuhisha ngaha wishire ngaha hama je nshaka kwambara ishapo hama ya matara mwakije je nshaka muyazimye umwanya ndiko ndavuga ivyo avec assurance ndabikora nyene umengo nivyo nishakira mwebwe abarongozi ba Pam Channel mwimva gute batari karandenge ahubwo turatewe voilà ari karandenge ego nivyo bibakunda rouge ego nivyo batashaka amatara mugabo c'est ça qu'il faut twe nivyo dushaka ko et vous avez le droit kubera ni wowe murongozi rero iyo umurongozi atagize ijambo rya nyuma
yumva atubashwe ahubwo umengo aratewe yumva atubashwe ako kantu kari subtil cyane ku buryo bw'uko usanga ntiyagize ijambo rya nyuma ntiwarindiriye yuko aguha ako wambwiye ngo urumva ngo sheri ngo jewe ngo nshaka gukora ibi nibi ngo turavugana twaye ubutunzi bw'umuryango canke ufatanye n'uwundi muntu muri affaire canke ukoze ikina kiriya ntigeze avuga ego ntigeze avuga oya wewe uracitse uko bigenda kose ntari yareze kuko ntigeze akubita ku ikidodo kandi malheureusement mwisi impwemu tu n'es pas couverte ah oui parce que qui dit tête dit couverture ikintu kirakomeye cyane cyo ku mutwe w'urugo ni couverture igihe cyose umudamu azokora ikintu yaherewe uburenganzira n'umugabo wiwe ari couverte muri monde spirituel icoza cyose gihangana n'umugabo wiwe ntikihangana nawe akona kambere aka kabiri tubwire twishe nka 10 aka kabiri ni abadamu mu buryo bubatse bari emotionnel kandi co umudamu wese ariko aranyumviriza acavyumva cyane gose barongorwa n'ama emotion n'abantu nyene kwigumya biragoye hari akantu kaje indani kabi keza kwexprima byihuta wumva umengo nico gikenewe rero iyo wihuse kwexprima amasentima tariyo surtout en public ugasanga nk'umugabo haragaho marque umuhaye canke hariho une expression ugize mu buryo uzi yuko adakunda en public naho nyine narumva yuko utamubasha uvuga ati mugabo ivyo urazi ko jewe ntabikunda kubera ko babigize ashaka kutabikubwira mugabo numva ati kame murandengeye muri autorité yiwanje iki urazi yuko jewe ntakunda ko exprime ibi kasanga bigenze uko ka gatatu nukwibagira yuko umugabo muri uko kudasa n'umugore bimufata umwanya nawe wo kuba emotionnel kuko abagabo abagabo turi rationnel abagabo turi mu biharuro ni 1 2 3 4 5 biguma biri kubiratona ni 0 1 0 1 ariko abadamu nabo bari emotionnel hari gihe rero umudamu usanga yibagiye yuko umugabo wiwe adashoka yumva ibintu nkuko avyumva agaca babarakosa avuga ati umugabo wanje iki nk'ubu ntiyakibonye ntiyibutsa anniversaire yanje ntiyagize iki nubwo mwabagabo mu muri kumuranyumviza sindabadedwanye ngo ndibiri normal rero muze muravyibagira oya nous devons faire des efforts mu kumenya yuko tudasa n'abadamu bacu bafasha bacu natwe tutegeza kugira ama effort ariko abafasha namwe mwumve yuko mu gihe azoba yagize retard yukwishira en phase na ama emotion yiwawe mutahure gato kuko nutamutahura ugaca ushavura gose ukabigira bibi nawe azoca yibloka avuga ati rero nimba ari ubukorone ntiyabonye yuko nanje tabyo nshoboye kubera adashobora kwihangana ntabyo azokumva nawe cusanga nta entente yabaye rero ako nako nyine agakosa karashobora kuba ku badamu kwibagira yuko abagabo batari emotionnel batarongorwa n'ama emotion ashobora gusanga yakoze ikosa nk'ubu uri kurarira usanga akubwira none nk'uri kurarizwa n'iki kubera watatahuye muzona twica we ntaba yatahuye ashobora kuvuga ati nakambwiye yuko jewe numva umutima uranze icyo conyera ashobora kubwira ico mugabo urumva rero urumva uvuga ati oya vraiment nukuri sinari yuko nta mutima ufise wari kumva yuko jewe nasugereje ego cyane gose umva abadamu mwibuke yuko abagabo birafata umwanya kumanuka kuva muri ya rationalité kuva muri bwa bwenge bwinshi na bya biharuro byinshi agasubira nyene nawe akaduza ama emotion avuga ati nivyo ariko abagabo nabo konfisa kajyo cenda babwira muri bimwe duhamagarirwa nk'abagabo no kurinda urugo rwacu nous sommes les protecteurs de notre foyer nimba rero turi les protecteurs sugukinga gusa imbwa n'imbwebwe n'ibihuhusi bindi physique biza kwataka umuryango wacu muri uwo muryango hari abana ariko hariho n'umugore wawe ariko kandi ni na protection émotionnelle les femmes sont fragiles dans leurs émotions ikiza cyose bacintérioriza ningoga byoroshe rero natwe no kwirinda soit yuko hari ibibashikira byoza kubasambura kuko basambuka byoroshe kandi natwebwe ubwacu tukirinda kuba ama source
y'ibiza kubasambura mu kuba basinda bibazwa mu kutabaha ugutwi koroshe hari abagabo nyene badakunda kumviriza abagore babo bavuga menshi ngo je oya il faut la laisser parler je nama ntera ingura abantu nti umva naho uzoba ati umviza shirinda kubwira ati ego tinaho uguma ubwire guke wakumva gusa kurukura mwumviriza nimwe heze tuwavyufite ego navyo ako kazoba kari suviza ko kazoba yamaze kweva kiwa stress yiyo ego nukuri kandi naho utotwishura canke ngo umwishure yakubwiye ngo ibi nibi hari wanutse hari wangiriye gutya akumva gusa ko wamuhaye ugutwi kazuragira ego Chushaka wigire n'amahoro master urahejeje kumuha kandi kumuvura ego wewe avuga yereka aravuga areva stress hama bigahera rero nutwo dutatu no ndavuga Polance urakoze cyane tumina mate tubandanye. Bienvenue dans un univers où chaque histoire mérite d'être racontée avec passion et créativité. Votre partenaire en communication audiovisuelle. De la conception à la diffusion, nous transformons vos idées en images impactantes. Des documentaires inspirants, des spots publicitaires percutants, des émissions captivantes, nous maîtrisons l'art de capturer l'essence de votre message. Notre équipe d'experts vous accompagne à chaque étape pour garantir des productions de qualité adaptées à vos besoins. Choisissez Femmes TV, l'agence qui fait briller vos projets. Contactez-nous dès aujourd'hui et donnez vie à vos idées. Car chez Femmes TV, votre image est notre émission. Pastor nutwo tuntu dutatu rero nta kandi gahari gakunze kuhaba. Akandi ka kane umuntu yoca avuga ni ukumenyera canke akamenyero ku rugo. Iyo turiko tavuga akamenyero ku rugo si ukumenyera mu rugo oya ni ya attitude usanga umuntu narashitse mu rugo ndi umumama arabitahura nawe ndamuvyariye abana bane arabitahura canke abana batatu etc. Donc ndashobora kudibama mu rugo sinsubire kugira effort nimwe haba kumbure kumwakira haba kumbure kumwitaho tubuzu twiwe canke utundi tudetaye tw'ubuzima bwiwe ntaco ukamengo nyene ni routine y'ubuzima nta kibazo nabonye narabona ko ndushe arabona ko nkora etc. Naco bitwaye mugabo biragitwaye kuko nawe arakeneye kumva yuko wewe umwitwararitse mu bikorwa vya misi yose. Sivuze ngo umwoza umusige oya mugabo muri ya occupation y'urugo harakenewe yuko twadukorwa tumwe adashobora kwikorera canke bitamworohera kutwikorera wewe utwitaho ukadukora biratuma nawe abona ati ndafise valeur mu maso y'umugore wanje kameme hariho piedestal ashirako atari ibintu bisanzwe simpaka usanga umugabo ari karaja kwirondera umukozi nakawe ngo ugende gucya ukora ibi ega ashobora kubikora rimwe kabiri mugabo wewe mudamu nimba wavyumvise yuko iki kintu gikeneye canke ikintu gikenewe ucu wihutira kugishira mu mahutine yiwe avuga ati nimba iki kintu umugabo wanje gikeneye reka ndabe kungene ko yamagisaba reka jego nzohora nihe initiative ndabimufasha ariko kandi mwabonye ko zo turagira equilibre cemvumbwira umugabo nawe nticiba intandaro yuko reka umugore wawe ngo abe bon à tout faire sincibikira impuzu sinkibika ibirato sindi niyo bija kamwe ni hariya kandi ni hariya ego ushobora gutahurusha mugabo nawe ubonye umugore wawe urusha umuhizi ninde muri mwebwe ni wowe niwe utegerezwa kuca witanga en fait natwe dutegerezwa kugarda cyangwa kugumana attitude y'umwami n'umuhizi umwami n'ingabo umwami n'umugwanyi ni kuvuga yuko iyo twese turusha kandi by'ukuri tubone ko twarusha umuntu ategerezwa kugira effort yo kurenza ko hirya y'ubwo buruhe si umugore umugabo yego hama kuri akomwe muvuze hariyo ikindi kintu camagishi kanumvise yari umudamu yari kora kandi n'abantu basenga kandi ubashwe bigeze gupfa yariko aravuga ukungene bigeze gupfa n'umugabo wiwe urumva ariko aramubwira ati
ngo we ntubona papa naka ingene we kubeko ukunda kwambara amatisi ngo kandi ngo papa naka ngo akunda kwambara ngo amantuze ngo ivyo bitisi wama wambara ngo uraba naka urumva uwo mugore yagiye kubona avuga umugabo we yavuga ati uri kuronka reference kwa papa naka uravyumva none vyo bari bibi mu rugo ni erreur ku badamu kubwira uwo mwubakanye umushinga naye wawe ati rabira kuri naka ati rabiraho sinzi kubera amaze kubyumva henshi ego nukuraba kandi vyo bitwara iki abagabo context turimo ni context y'urugo umugabo wawe icambere coco ntushobora kumukompara n'ubundi mugabo kubera iki urugo ni royaume n'ubwami ubwo bwami burongowe n'umwami yitwa umugabo wawe nta wundi mwami ahari muri ubwo bwami niwe rero nta kuntu woje gukompara urongoye ubwami A n'urongoye ubwami B mu yandi majambo uri kuravuga ngo iyaba uwo mwami wa B yararongoye jewe niho nonezeye yoba bimeze neza c'est un piège uburi kuritega umutego kuko uri kuravuga ngo we mwami wanje kubera ndongoye jewe sindabikunze ujya andongoye neza ukungere uri kuravyitwaramo jewe sindabikunze uriya abikora neza iyaba ari we mwami wanje niko umugabo acavyumva iyaba ari we mwami wanje rero ikindi ca kabiri kica kiza niki nukungene umugore ashobora kubwira ibintu umugabo akamuhinduza avi cyangwa akamuhinduza style vestimentaire cyangwa akamuhinduza ivyo yahora akora akamuhinduza ama habitude n'akamenyero kiwe mu buryo bw'ubwenge turavye muri proverbe 31 batubwira umugore w'ubwenge uwo mugore ngo avyuka kare agaha akazi abakozi biwe ndiko ndaparaphrase mu majambo yiwanje uwo mugore ashimwa n'umugabo wiwe ngo kandi umugabo wiwe arubashwe kubera uwo mugore wiwe uriya mugore naho batabivuze jewe ngerageje kwegeranya nkiyumvira neza nibaza ko yari umugore ari soumise kuko biriya byose yakora umugabo wiwe yarabishigikiye ayo matongo yagura ayo mashati yajisha akadandaza umugabo we yarabishigikiye kandi ikibitwereka nuko munsi kuri verset 30 aca rero avuga ati wewe hari abakobwa benshi ariko wewe urabaruta ngo yaciye haguruka muri gifaransa bavuga ngo il lui donne des louanges baramushima amushima kubera iki kuko ari karakora igikorwa ciza kidasanzwe c'ubuhizi hagati y'abandi bagore bose rero hariho uburyo bwo kuvugisha umugabo wawe bwo kuzana ide yawe narigeze kumva umukozi w'Imana umunsi umwe ariko aravuga ngo hariho umuntu yamushingiye ntahe amubwira ati jewe iki kintu cari ciza iyi parcelle nari kuyigura igikorwa twari gukora mu muryango amafaranga twari tuyafise atariko naranse kubikora naho umugore wanje yabimbwiye ati none kubera iki ngo kubera ukungene yabimbwiye kubera ukungene yabimbwiye yabikubwiye gute yabimbwiye n'agasuzuguro murumva jusqu'où gushika naho umuntu areka gukora igikorwa areka gufata opportunité yo kugura parcelle cyangwa gukora ikindi gikorwa kubera ukungene umufasha yaje kumwiyadressa ko bitamwubahisha ngo bimuheje ka gaciro asanzwe azi yuko afise canke yari arindiriye mu rugo rwiwe rero si bibi kandi ni vyiza nimwe mutwambika ni mu bugabo aberewe burya rimwe canke 80% canke 90% canke 95% nuko umudamu yabigezemwo uruhara rero hariho uburyo bwo kuzana iciyumviro kuri uwo mwami wawe mu buryo bw'ubwenge mbere jewe no baterera iturufu wame imisi yose umwereka yuko iciyumviro umengo cavuye kuri we muzane mu kibanza aho yumva umengo niwe yafashe decision nta nakimazo kwangira rero ikindi kintu gituma ayo valeur y'umugabo itaboneka igaca binyiganyiza n'urugo ni nk'igihe umudamu akontesta continuellement amadecision y'umugabo umva umugabo yavuze tukora iki oya basi tubigenze gutya oya ugarusanga misi yose iciyumviro c'umugabo nticigira kironka approbation y'umugore canke soutien y'umugore ivyo biratuma umugabo amara neza akumva atubashwe akumva atumvigwa akumva umengo bwa burongozi bwiwe ntaho buhagaze none umuntu atana kimwe mvuga cemegwa
malheureusement rero n'abaje mu tribunal kandi byahereye kuri ako kantu gatoyi gusa kuko umugabo gacavuga ati none jewe ntaco n'ubugabo bwanje buhagaze hehe gushika naho usanga nk'ubu aciye ashaka gupasa en force amategeko nayo urumva la concilia avuga babiri usanga ako gaparcelle kiba ashatse kudandaza canke iyo nzu birabaye affaire ndende gose kujya bwuko baja mu manza. Ikindi naco twovuga ni gihe umudamu canke umumama abaye impatiente ntarindire umugabo wiwe ngo ahinduke. Hari abantu avuga ati je sinanizi yuko umeze uko igihe twagira mariage rero je n'en peux plus singishobora kwihangana. Ariko burya kwihangana ni camwa campwe mu yera kandi kwihangana si wewe uvyiha. Tuvuze muri cadre ya couple chrétien nimba wumva hari ikintu kiriko yakuremera kivuye ku mugabo wawe ibintu atari karumva canke ibintu nababwiye entre temps wa murongo reka ndawasomere kugira mu byumve ni mu Bikorinto ba mbere 11 ku murongo wa 3 havuga ngo ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Agasubira mu kakana ibyo bintu ko ntari bwa Abikorinto ba mbere 11 ku murongo wa 3 ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Ni hierarchie canke urutonde rwashizweho n'Imana. Imana ni umutwe wa Kristo, Kristo ni umutwe w'umugabo, umugabo ni umutwe w'umugore, niko bikurikirana. Rero wewe mugore wumva utari à l'aise n'ukungene ibintu biriko biragenda, so mugore utonde uce uja kwitura umutwe w'umugabo wawe. Mbwira uti jewe ahondi ntarubasha ndi munsi y'uburongozi kandi sindi muri hobeliyo mugabo ntibiriko biragenda neza, bwira umurongozi wanje yuko bitagenda neza. Ndabahaye akarorero kari pratique. Jewe hariho ibintu nagiye ndiga mu rugo, hariho utu geste d'affection canke udukado canke ibintu byo gukora wasanga bingora, ariko ndibuka yuko si rimwe si kabiri si gatatu numva haje conviction muri jewe ti kuri iki kintu canke kora iki kintu dépense ubwo buryo bwa ukora iki kintu. Urumva arabwiye ko abagabo duharura cyane, haraba yamabazo nari mfise n'ibyari biteguwe byose avuga ati oya ico kintu Paul mama reka tukirindira le mois prochain. Ndumva iryo birirangora biranka mpaka ico kintu ndagikoze kandi igihe ndagikora narumvise ubwa mbere na mbere approbation mu mutima yuko nemeranije na mpwemu yera yuko nakoze ikintu ciza. Ubwa kabiri umugore akibonye ico kintu yabaye nk'uri mwijuru avuga ati nukuri urakoze cyane iki kintu sinari ndaciteze, ugasanga ni ikintu kizanye atmosphere nziza mu rugo. Arico kica kituzana kumva yuko vy'ukuri umutwe w'umugabo umutwe w'urugo ni Kristo kuko ni wazi les profondeurs ibwina nk'umugore nk'umugabo. Rero ni byiza yuko umuntu amwumvira nk'umutwe. Yego nibyo wewe urongoye urugo nk'umugabo ubwo nawe urarongowe kandi wewe urongorwa na Kristo mu kurongora urugo rwawe uzorurongora neza cyane. Kuko Kristo nawe arafise umugeni n'ishengero. None muzi turavye kungene Kristo arongoye ishengero ni neza canke ni nabi? Ni neza cyane. Rero kujya nawe arongoye ishengero niko nawe azokwigisha kurongora umugore wawe n'urugo rwawe bigaca bigenda neza. Yego mugerageje nukuri nta na kimwe mutatubwiye vraiment pastor. Mugerageje rero kutubwira ni giki rero muvuga ati en résumé ico abagabo baba bifuza ku bagore mu rugo nk'abakirisu by'ukuri bafise uri hejuru Imana hama bakaba bafise ego Imana hama bakaba bafise umurongozi wabo Kristo. Mu ijambo rimwe ico abagabo biteze ku bagore nuko umugore aba umufasha mwiza w'agaciro adasubirizwa. Ano ni seule phrase nico umufasha mwiza w'agaciro adasubirizwa. Yego ico kibanza naco n'uruhara rw'umugore kucinjiramo kuzoba umufasha mwiza
adasubirizwa kandi uw'agaciro kuko ubyifashemo neza ntazoza kurondera amakonseye ahandi ni iwawe. Hariho akasitusi namba nahaye abadamu nanje nakumvise kuri apotre wacu. Iyo umugabo yananiwe ari hasi, wewe mugore wiwe uburonse opportunity yo kuganya, yo gutsindira ikibanza ca mbere mu bahanuzi biwe no mu bagenzi biwe, nikihe cyo kubana nawe igihe ari hasi. Utamuciriye urubanza, utamwibukije kangahe wamubujije canke wamuhanuye, utamubwiye ukungene yahombeje umuryango n'ukungene byagenze nabi, ariko ukamubwira ati aho uri wamanutse turi kumwe kuko turi umwe, reka dusenga Imana twabe. Nta kuntu na kumwe atazogukonsidera canke ngo aguha ikibanza, ntibyo ukunda kuko wewe wabanye nawe mu magorwa yakubitize byabaye nabi, ntiwamwagirize ntiwamucira urubanza, ariko uvuga uti ingo tudugane, ako kantu ntazokibagira. Ntibishoboka. Rero twege ingorane ati sinakubariye wewe ndakubwira wewe. Ari umudamu yigeze kumbwira nigishira ko kandi ashambwira ngo none ngo nta kuntu basi ngo imbere yuko nguza kubana nawe ngo kumukonsora ngo ubanza kumwibutsa ko wari waramubwiye. Aho biba bipfuye kuko ugiye kumwe none aca yiyugara, avuga ati uri muri bamwe rero baje kunyagiriza. Rero je sindabibona yuko nagize amakosa. Erega ababizi yuko ari mu kibanza kibi kandi ko ivyo yagize bitari byo, kandi abari konsa yuko wigeze kumubwira ico neza cyane gose abavyibuka kuko nakare muri haso mwebwe. Ego ntabakeneye yuko muri ico gihe nakeneye umujuje, oya muri ico gihe akeneye umufasha, uza kumusutena, uza kumushigikira, uwashobora kwishimikiza, mbese binakeneye uwashobora kuririrako kubera ati je nasambutse umutima wanje ntukiri hamwe, none nk'ubu nzobigenza gute. Arakeneye wa muntu ashaza kuba ati ntugire ubwoba, uko bigenda kose Imana iri kumwe natwe, reka dusenge tuzoha. Mama we Mana yanje, asha mwigisha twigishe bakunzi bo kukayi muzane fanta orange seminaire siya gusa irarihisha emwe oya. Tukiri aho nyene turiko turaheraheza, nashaka rero umuntu amenye nkuko twabahamagaye nk'umukozi w'Imana, byose bironka source mu ijambo ry'Imana. Ego ntitwazanye uwundi muntu aza kutubwira wa expertise afise canke ibiki, ariko nuko tuzi ko aho mubikura ni muri source y'ijambo ry'Imana, kandi mwagiye namwe murafashwa n'iryo jambo ry'Imana mu rugendo rwanyu, mukaba muriko murabifashisha abandi. Hanyuma turiko turaheraheza nagomba kubabaza est-ce que Bibiliya hari ico ivuga kuri le rôle de la femme dans le foyer? Nikije twatanguye tuvuga mu banyefeso 5:22, mu bisanzwe uhereye mu banyefeso 5:22 baravuga ibyo umugore ajejwe, ariko kandi bakavuga n'ibyo umugabo ajejwe. Rero niho baca batubwira ngo bagore mugamburukire abagabo banyu, muko baca bongera ko ikintu gikomeye cyane ngo nkuko mugamburukira umwami wacu Yesu Kristo. Ico kintu kirakomeye, kirakomeye kuko bafashe umugabo mu rugo bamugiriranya na Kristo, rukuvuga ko ari we murongozi mukuru atawunda muri hejuru mu rugo. Rero iyo tuvuze kugamburuka ni kimwe twavuga kugamburuka canke kubasumi, no kumushigikira, no kumurekagira ijambo rya nyuma, no novuga gute gucreya canke gushiraho ikirere c'amahoro mu nzu, ku buryo uwo muntu ashobora kuba yoroherejwe muri ayo mabanga yiwe yo kurongora urugo. Kuko malheureusement hariho aho usanga bivanye kumbone n'ibikomere umuntu yinjiranye mu rugo, iyo atmosphere iri polluée,
ayo mahoro ntaboneka, iyo respect ntiboneka, ubwo bufasha ntiboneka, ayo majambo meza ntaboneka, ugasanga ni ibintu vyavurunganye. Rero ijambo ry'Imana ridutumirira abagore kugamburukira abagabo banyu, ariko kandi n'abagabo nabo bakashobora kubwirwa ngo bakunde abagore babo. Ego Pastor Claude, murakoze cyane. Je ndashimiye kajya kantu mwavuze ati umugabo nagira ndagoha ikibanza ciza cyo kuba hafi, cyo kuba umugore nyawe kabisa mu rugo, ukamufata byihuta kajya kantu mvuze ati wabonye umugabo wawe yadibiye hasi, naho yoba yaguye mu makosa, niwo mwanya mwiza ari kumuba hafi. Naho yoba yaguye mu bintu wamubujije, kirazira kuza kumucurira ngo aha bese ngo se nari nakubwiye ngo wewe rero ndakubarira kajya kantu kadukora ko turigira nka twese, wowe katarakora ko yandike commentaire ngaho. Ego turiko turarangiza nshaka nk'akajambo wobwira nka conseil pratique mwoha umukenyezi no munsi ariko arakurikirana kino kiganiro, ingene no munsi yo kwamelioha relation yiwe n'umushinga nahe wiwe, ingene yobyosha neza mu rugo canke imbere y'umushinga nahe wiwe nk'umukiriso. Ica kabiri muce mufasha uwo mudamu wese arushe, yabaye sumi, yabaye mu kibanza ciwe nk'uko mwabivuze, mugabo ata changement nimwe abona ku mushinga nahe wiwe, kandi bidisanze uwo mugabo wiwe ari mukuri, byitwa ko azimana. Arega abantu bo hanze bobo birasanzwe, biroroshe kwitahura, uravuga ati uyu birumvikana, mugabo umuntu ya lisanse kubaza ukuri mu nzu y'Imana akakurusha akakunaniza, ivyo navyo ni kindi kintu. Murakoze cyane kazi. Ubwa mbere hoho les conseils pratiques rutanga nka zitatu. Ya mbere, umudamu ariko aranyumviriza, cira bugufi umugabo wawe, cyo ncambere. Ca kabiri, murekagira ijambo ryanyu, tanga amakonseil yawe mu bugwaneza, muri uko guca bugufi, mu bintu bisanzwe cyane gose mugabo byuzuye urukundo n'amahoro, atagusekana, atakwempoza, atakuzana langage ivuga ngo uru rugo turarusangiye rero ushobora gukora iki, jewe ntagishaka, jewe nivuze iki. Murekagira ijambo ryanyu. Ayo ari conseil pratique. Ikindi naco umuntu yokora, umudamu yokora, amaze kuba ari karasengera urugo, amaze kuba ari karagira ama effort physique et spirituel zikenewe kugira ngo umugabo we ahinduke, ariko umugabo we atarahinduka, no kumenya icambere nuko uwo muhanganye si uwo mugabo wawe ubona physiquement, ni influence mwisi y'imwe, kuko nta kintu kimwe gikogwa canke kimba manifeste kigaragara ngaha muri nose kitabanje kugira source mwisi y'imwe. Cyo ni cambere. Ca kabiri, ica kabiri, wewe sukuvuga ko atakiriko kirakoreka, hari ikiriko kirakoreka, ariko principe Satani akoresha misi yose nuko iyo utanguye gusengera ikintu canke gusaba Imana ngo ihindure ibintu, Satani aca bikomeza bikaba binini kugira ngo akunanize, udendebukigwe, canke wowe nyene wivuguruze uvuga uti aho nagasengeye ntibizopfa byarakunze, biraheze. Uraje kubikondera ko ni wowe nyene wivuge yuko bitazopfa byarakunze. Satani aca afata iryo jambo akarijana imbere y'ubucamanza bw'ijuru, avuga ati yavuze ngo ntibizopfa byarakunze, jewe rero nico mpagaze ko ico nje gukora. Rero ni nka kujye ku muntu ufashe umuntu murambitse ku biganza, yari karabahora mu kuguru umusonga, mu izina rya Yesu kira, urizeye ndizeye urakize mu izina rya Yesu Kristo. Umusonga waheze, ariko waheze nk'iminota 3, akaza yumva umusonga ahubwo aho waraha umanutse mu kuguru kose, uciye uduga no mu mugongo, bihaye bibi cyane. Ni igitero ca Satani aje kugira ngo amukure mu ijambo rivuga ngo bujye usanga ntakize. Iryo jambo rivuze ugukira kwiyo kuca kuba annulé, bya bindi bisha bigaruka kuko we nyene aheje guca urubanza avuga ngo sinakize. Ya ngwara yagiye ishigaruka kuko Satani aronse ico afatirako, yamahiga ico afatirako. Ariko attitude nziza niyo kuvuga ngo nubwo ndiko ndababara, nakira gukira kwanje, ndizera ko nakize, ndazi ko nzokubona kugaragara. Aho uratsinze Satani. Wa muntu yari imbere y'Imana, ariko arabona ariko baragenda nabi, kandi ahubwo yaratanga gusenga.
biriko biragenda nabi mwene data kubera justement watanguye gusenga. Uri karatuma bigenda nabi gusumba nushaka kukunaniza akwereka yuko nawe uzosenga gute bitazoshoboka, ahubwo ubu bigumye niho bigomba bicemo, niho bigomba bikoreke. Rero wewe tiens ferme, kuko Satani Imana ivuga ngo mu ijambo ryayo ngo tenez ferme, ngo murinde Satani azobahunga. Rero nawe tiens ferme. Ikindi naco ba uwa mbere wo guheba igihe cyose muri ibyo bihe bigoye, haje opportunity cyangwa haje akajyo kukumengo mwosekana n'uwo mugabo wawe cyangwa n'uwo mugore wawe, kuko ni dans les deux sens, ba uwa mbere wo guheba, wemere urenganywe. Ndakubwira igituma, iyo wemeye ugaheba ukarenganywa utanze ikimazi ku gicaniro cawe, kandi ico gicaniro nyene kubaka mu masengesho nico kizogutuma unesha, kuko uno munsi uri kumurahangana nawe afise igicaniro. Simvuze ko ari uwo mugabo wacanke ko ari uwo mugabo wawe, no, hariho igicaniro kiko kiravuga iyo mivurungano nuko kugenda nabi kugo rugo, hariho source biriko biravako. Iyo source rero izohagarikwa n'ubushobozi bw'Imana bubonekera he ku gicaniro kurubaka n'amasengesho. Rero kimwe kizokomeza ico gicaniro cawe nukwemera guheba ibyo wari wemerewe, kwemera kurenganywa kandi wari dans ton droit avec raison. Nico Yesu yakoze ku musaraba. Burya kwemera kurenganywa, kwemera kujanwa nk'intambwe kubagwa ataco yakoze, nico yacatumye azuka, kuko urupfu ntikwari kugumya no kwica umuntu ataco yagiye. Byacu bigenda niko nta kundi bishobora kugenda, kuko isimwe mu ntirenganya iri juste. Ashaka zimemo ziteye ubwoba cyane. Yego, simwe miraguse cyane. Pastor Claude, nukuri turize, jewe ndize, kandi nizere ko abariko baradukurikira bafashijwe n'izi nyigisho. Twizere ko nitwongera kubahamagara muzogaruka neza cyane. Akajambo kubakunzi bo kukayi friend, bambwirira akajambo bagende banezerewe kuri uyu abakunzi bo kukayi. Ndashaka kubabwira yuko urugo gwiza rurabaho, urugo gwiza Imana irarutanga. Umugabo mwiza ariho kubgawe, umugore mwiza ariho kubgawe, kandi byose birashobora kwajisa mu rugo bigahisha cubahira Imana, tugashingira intaye Kristo mu ngo zacu. Imana ibahezagire. Amen. Antuka murabyumvise. Abafashijwe n'inzi nyigisho mugire commentaire, abandi batagira commentaire mugire like, abatari abona mwiyabone, hanyuma muhanahane zino nyigisho. Badamu tuhanahane zino nyigisho zirakomeye, kandi yagiyemwo abwira abapapa namwe muransorera. Rero turabashimiye gose muri Pam Channel TV, naho ubutaha. Peace and love. Imana ibahezagire cyane.